Yes, muraho murakomenizera ko meze neza aho muri hose abakunzi ba chaîne yacu ni Dieudonné Ndiso. Welcome mwebwe mwese. Turi ahantu adasanzwe tuje kora umujene adasanzwe afise impano itangaje so. Muraza kwibona je ubwanje aho ndiko ndabira imbere ni bitangaje so gumana twebwe hama tuganire nawe kubigiye bitandukanye byinshi ku kazi kiwe ku mpano yiwe yatanguje mbege yatanguye ryari kumbe tuganire ku rugendo rwiwe aho kandi tuganire kandi no ku masanamu ndiko ndabona imbere yanje muraza kwibona mwebwe ariko kandi amasanamu meza n'umujene ashoboye cyane gose reka tumwakire hama tuganire byinshi bitandukanye meze neza gamoto karibu sana kuri chaîne yacu murakoze cyane sana je ndashima gose imana yego uramutsa abakunzi ba chaîne yacu imbere go twinjira mu biganiro ndihandi ku mazina ninde nitwa Rakaza Melandre abansanzwe nkora umwuga wo gucapa watanguye gera umwuga wo gucapa gamoto umwuga wo gucapa ni ibintu nakuze nkunda gukora ariko nagiye kubigira umwuga neza muri 2017 maze guheza secondaire imbere yuko ntangura kaminuza narabandi ndabijamo cyane ego hanyuma cyane ndafatakanya na kaminuza ninga ndabikora okay umunsi wa mbere umenya ko ufite ingabirano yo gucapa hari ryari byagenze gute hari mu mashuri nyene kuko nyene bisanzwe abana urazi twaracapa mu ishuri nyene ugasanga abanyeshuri bose barampa nkabacapira nyene abo twigana bakampa udufaranga iki n'iki nyene tubyumva nyene naho namenye ko mfite impano yo gucapa ukiri muto warumva yuko ari aho biza kugeza warumva bimeze gutya nk'ari byandi bya past time reka ndayibemo kumbura ubwana nkiri muto yari nyene bijye nyene byo gufyana kw'abana mugabo mumaze guheza secondaire narabuze ati reka ndabe ukuntu nabibyaza umusaruro cyandabijemo cyane rero kubera deja nk'ikiga narabona yuko hariho abantu banzanira amafaranga kugira ngo ndabacapire utuntu n'utundi tunavuga ati rero kumbe bya bintu ndabikomeje hogira igihe bakaza barampana menshi kwa musari kantunga cyandaja kuri tele ndiga ubuhinga bushasha ndabandanya ndayipratika gushika n'ubu yes gucapa koko ucubigira umwuga wawe mu muryango muhira ibintu kwera gucapa n'ibintu bitwara umwanya usanga umwana yabaye off cyane uyu usanga abavyi batakimubona umuryango vyaremeze gutembega muhira bari bavyishimiye vyaremeze gute abavyeyi nta kibazo byari bibateye kubera yuko ntaco byambujije yaba kwiga canke kiniki donc byose byagiye narayifatikanya kandi bigakunda yes kare tugende kumbe utembeye muri zino tableau kugira ngo tuge turaganira ku tableau imwe imwe tuza guhera kuri ya mbere iyinya ni shamba ni shamba rimeze gute habaye iki muri shamba aho ni muri nature ahantu hari amanege nkuko mubibona donc hari igifungu n'amanege nyene mugabo urabona kuri kote akazuba kari gatanguye kuza bukebuke yego donc ino izuba ryatanguye kuza wow wacafye wisunze iki iyi nayicafye donc nakuye inspiration mu gitabo kiraho cavuga nyene ku bintu nyene by'ibihe bibi yuko ushobora kuba mu bihe bibi mugabo ugasanga fendofe haraje nyene ibihe byiza donc niyo mpamvu nerekanye ahantu hari gifungu amaneje menshi icyerekana indi kote hagomba haza akazuba nyene hatangure kumera neza nivume ngo wafatiye ku buzima abantu babamo kubera iki ku buzima umuntu abamo koko ari ubuzima kumbure wabaye umuvuga ati ndi mu gifungo kwera kidasanzwe mugabo igihe ikindi gihe cya mwanya muto umucukaka umuntu wari wese araca mu gifungo donc kandi urumva ivyumviro byose tugira biva ku buzima nyine tuba dusanzwe tubamo ibyo tubona yego niho hava ivyumviro nyamukuru tuzogenda kuya kabiri renga anya yindi ni intare yes ni intare ni intare imeze gute bon ni intare iri ahantu ku donc ku rutare intare iri ku rutare ugerageje kubiraba urabona yuko na ahantu hameze nk'ari umuriro urumva donc ujya muriro nyine wa donc werekana cyane amakari yayo urumva ukuntu yariko irafoka nyine iterwa donc yerekana nyine amakari yayo jo umuntu reka yiraba umengo birurire umengo birurire gutangura gucapa kenshi umuntu ntabitangura bimurimo gose ashobora kubishobora bijyari wacafite ikintu ca mbere urabona ati ndabona ndafatishije gucapa ni procedure urumva donc ugandura pratika bukebuke
urashobora gucapa ijya mbere nturonke zitangana nk'iyo warawifuza mugabo utera upratika buke buto umenyereza hanyuma akagera nyine yaho nyine uvuga ati nashatse akantu keza abantu bagashima kandi naho nyine n'uburaheza ubona mu pratika wigira ibindi bishasha ego donc ni parcours dahera donc gucapa ni ibintu birebire hari umuntu ukumva reka dukurikirana abone bon azi ko gucapa ari ibintu bisanzwe alors que twebwe mu ishuri vyaratunaniye bikarinda kudusaba abandi bantu bazi kuducapira gucapa ni ibintu bigusaba kumedita kubanza kumedita hamuka doja gupratika mu nyuma canke ni ibintu uyumvira ati ndabona ko no capa ikintu runaka kandi nje kugira canke urafata umwanya donc karonka inspiration uraronka inspiration ubanza ukiyumvira ivyo ugire cape ibyo ari byo ego tugende ku yindi rero ni yindi sanamu nziza ubona ko d'abord isa neza gose ni Bamal yes ni Bamal wacafye mu bimeze gute iyi wayumviriye gute iyo wayi ni Bob Marley namucafye muri style yaho nakoresheje amacouleur menshi ari différent ndayashira hamwe hanyuma aca agira umuntu umwe urumva donc dimwe yerekana nyene yuko ubudasa nyene bw'abantu donc naho abantu baba badasaswa umuzungu mwirabure kinyi toutes les couleurs n'umuntu umwe nikimenya nuko donc umuziki umwe urashobora kubahuza bose urumva kandi bose bakafiringa cyo kintu donc nkuko Bob Marley imiziki yaririmba yashikira abantu bose ku isi abazungu abirabure abahindi bose urumva yarabaha message nakumye avuga ati one people different color donc umuntu umwe mugabo ugasanga turatandukanye ingene dusa ari abazungu hari habirabura hari habera donc ugasanga ishoyo yatandukanye yindi yantangaje cyane nza gushaka ko tuza kwinjiramo cyane ni iyi afite gerageje kugira d'abord umuntu mengo murasa Razura bo bikubwira kumwe ngo marafite yagaje bakunda kwibwira ngo seriously mafite ni hirano vuga ati canke maybe yagize inspiration ko gucapa umuntu bavukana isiguye ibintu byinshi shaka dusigurire ijyayi urabona yuko n'umuntu w'umwana yikoreye donc amagi nibiyoba donc muri make ari muri business akaradandaza arondera ubuzima kandi murabona yuko ari muri carte donc y'u Burundi nivyo y'u Burundi dimwe nireka nyene nk'umurundi nyene entrepreneur avuga ati reka atanguje nyene agateye gatoyi arondera ubuzima kuva kiri mutoyi ugasanga uko imyaka igenderagenda bya bintu bitoyi byamereyemo ibintu byinshi je rero nagomye nyene kwerekana intango kwanza en fait ngeje kumviriza urakunda cyane kwishinga mu buzima bw'abantu ubuzima gamze barabayemo bakubabaje uvuga ati kabise bana arasorinze kweri fokeje nibagira je navuwe nibihe bibi canke bibabaje uwo borabaye umuntu aba muri byose antuka nta muntu hari abantu bataba mu bihe bibibutse hari abantu usanga ebana bahasi ubuzima bwari bumeze neza sirago yagira yuko kugira haso gusa zo kubura ibyo kurya cyangwa kiniki urashobora kuba utaryohewe kandi byose biha donc umuntu wese aragira ibihe by'umunezero n'ibihe by'umubabaro rero urumva byose narabiciyeho baciye ivy'umubabaro rero iyindi sanamu iteye igomwe kandi ndaza gushaka kumenya iyi misi wayicafye ko yari ngana ni sanamu nyine icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi d'abord kubana ko dukurikira muri commentaire mugerageje kuraba ingene yayicafye urabona neza ko ari nyine icubahiro ijana kwijana donc mengo ni photocopie direct sizazi ndubona ati ngahanya baba mengo yatwenze nabi mengo ku Rwanda yari kumwe bamugize ukuntu iyi foto wacafite umunsi umeze gute hari ryari umunsi yari umunsi umeze gute kuri wewe bon iyi nayicafye muri 2020 ego iyi ni 2020 ego nayicafye muri 2020 umukuru w'igihugu akija ku ntwaro serious ego nyene nayicafye nyene mu nzira nyene yo kumukeza kumufelicita nyene cyanda kora nyene image ari muri carte y'u Burundi kandi ko inyuma hariho n'amabara yerekana drapeau y'u Burundi donc identité okay iyi foto imaze imyaka bon iyi sanamu imaze imyaka 4 ego okay nimba mu myaka 4 wacapa kuno onye n'umunsi bimeze gute en fait mu myaka 4 nimba waracapa neza nk'ukuye no munsi hoho mbaza ko n'umuntu ushobora kumucapa kwameze kose yuzuye yego bon umuntu ari wese uko abishaka kose ndamucapira uko abishaka kose
Yego. ushobora gucapa umuntu muri kumwe Yego. iyi sanamu wacafye umwanya ungana gute Iyo necafye mu kiringo cy'iminsi 5. Yego. Ni ibihe bintu bigorana mu gushushanya? Ibintu bigorana? Bon, sinzi tomora cyane kibazo. Donc ibintu bigorana mu gucapa kumbure ukavuga ati bana iyo hagize iyo ndiko ndacapa runo ruhande biragoye iyo ndiko ndagira ibintu onya donc biragora kugira ngo ifoto ishobore mfate nk'iyi kugira ngo twe tubone uko tubona ni ikintu ciza gitesa mugabo kumbe we hariya mwijoro warasaragorinze kugira ngo ushobore kwicapa iyo bintu byakunaniye. Bon, ikintu giteba nyine gisaba concentration nyinshi cyane partie yo ku munwa. Partie yo ku munwa irasaba concentration nyinshi cyane. Kubera iki ku munwa nawe ku munwa ntushobora kwihendera ku muntu? Bon, ku munwa niho ahantu hanini hadefinisa nyine visage y'umuntu. Yego. Nivyo umunwa hamwe n'amaso yiwe. Kuvuga itangura gucapa rero ni cyo kintu umwuga wo gucapa bimaze gushikanako? Ni byinshi kubera ko gushika uyu munsi nivyo bintunze nivyo bimbeshejeho. Birangaburira, biranyambika, birandihira inzu byose. Donc urumva nivyo urumva no mwuga wanje muri rusange niko kazi kanje. Hanyuma nkaba sanzwe mfise nishira hamwe nyene rikora ibyo gucapa gitwa Lazo Company. Donc ni Laundry Art Solutions. Donc dukora ibintu byose bijanye no gucapa. No kuvuga turacapa aya maporte nyene nkuko mwayibonye. Turacapa n'andi ma tableau ya decor nyene ashobora gutuma nyene mu nzu hasa neza hakaberwa n'ibindi bintu nyene byinshi nyene byo mu nzu nyene bya decor. Tukanacapa kandi no ku mpome haba mu mabiro n'amasalo de coiffure, amasalo de coiffure canke ama company yose ivyo bakora twucapa nyene ku mpome zabo kwamusa n'uburenganye akabona ati hano hamakorwa ibi n'ibi. Donc waramaze kuba umuntu munini kugira ngo umuntu abe yogira kuri yo ntambwe ugezeko nibe ibintu bimusaba kuba afise kwanza vision. Ego vision y'ivyo akeneye gushikako. Hanyuma akaba afise n'umwete no kwihangana. Tugende ku yindi sanamu ya nyuma yuko tujya ku bindi ni sanamu y'umumenyesha makuru asanzwe amenyerewe ngaha mu Burundi yitwa Biggie. Akora muri Black FM. Nsanzwe ndamuzi. Isanamu neza nawe nyine ko ari we ijana kwijana. Ni commande yagoye. Uyo ni donc n'umugenzi wanje kandi n'umuntu wakamaro cyane kuri jewe kuko kuva nkitangura umwuga yaramfashe ukuboko cyane. Numwe mu ba journaliste novuga ko bampuje n'abantu bakamaro bigatuma nyene donc ucubyumva nyene byarampaye nyene kugira ico nishikanye kubiciye kuri we. Kuva muri 2018 nyene tuzinanye. Ego ndavyibuka cyane gose yuko ari we yatumye abantu bamwe bamenya barampa ama marché ibintu nyene bitangura nyene gufata inzira nziza biciye kuri we. Gushika n'ubu rero turacari kumwe arasamfasha. Hari abavyeyi bakubita abana babo babonye bariko baracapa. Hari abavyeyi batanzirirwa babona umwana umengo nuko uratumwanya ivyo nta kamaro bigira. Ni yihe marché umaze gukora wowe noti kwiriye uvuga ati vya vrai wa mwuga wanje vya bintu natanguye ncapa mu ishure birashoboye kumpereza uyu mufungo? Bon, turamaze gukora ama marché menshi atandukanye. Surtout nk'aya mashirahamwe nyene nka za Blarudi, za World Live twarakora nyene ama marché nyene yo gucapa ku makreshe yabo. Amazu nyene basanzwe bakoreramo ugasanga nyene umuntu araronsa udufaranga twotuma yibeshaho ukanabisa nyene no mu bindi bintu ugasanga ubuzima buriko buravance. Rero ico nobwira nk'umuntu umuvyeyi abuza umwana gucapa canke ikindi mu bisanzwe talent ni ikintu atari kuneglije kubera ko umuntu afite talent arashobora gutunga cyane gusumba n'abandi bantu bose. Kubera yuko ijya talent deja ni ikintu uba ufise abandi badafise. Ibindi byose abandi bokora wowe bishobora ama business yandi yose donc wowe yashobora ariko wowe ufise kandi ka valeur ajoutée kijya talent gashobora gutuma ibintu byose nyene bice bigenda neza. Donc urumva ubu turabona abantu benshi babeshejeho no kuririmba, turabona abantu benshi babeshejeho no gucapa, sport iki. Donc umuntu wese gwabonye ko afise impano ahubwo mufashe ayi develope kuko irashobora kumutunga
akibeshaho akabeshaho umuryango agakazi n'abantu benshi. Umaze gukora kandi kazi atari ivyo gucapa? Uba umaze gukora kandi kazi atari ko gucapa? Jewe oya nta kandi kazi nkora. Woba nubwo atobora ubu unye woba warigeze kubukora akandi kazi bita atari ivyo gucapa nyene, genre hari izindi mpano woba ufise atari ivyo gucapa? Bon izindi mpano ziriho ivyo gutamba. Usanzwe mu danseur? Ego. Ivyo gutamba surtout nyene traditionnel. Utamba ikirundi? Hanavyina nyene ndi muri club Chrétien Intahemuka. Uri mu Ntahemuka wewe? Ndi mu Ntahemuka la fois passée twari dufise festival ndibaza mwarabonye ko bitari ibintu bikomeye cyane. Uri kumwe na ba Trésor? Trésor ego. Et Trésor muravyina na burya? Donc Trésor ari muri branche yo mu Ngagara nanje ndi muri branche yo kumutanga Sid. Donc urumva club yacu iragutse cyane ifite ama branche ahantu henshi hatandukanye naruguru hose hariho ama branche y'Intahemuka. Sintahemuka bariko no gukora concert nini ya cyane gose. Festival yari festival. Bon yari festival nini ya cyane ngo duhindukire nko kunya gatonya rero. Okay, bon uvuze kandi kuri n'umuvyi ibara je nkonjana cyo kandi cishirije ko muze ritwege dajije kugira ngo twumve. En tout cas ukunsanze ngahaye wansanze ndi muri mood ivyo gucapa. Oya ni kuririmba ngo ni kuvyina gusa nawe umuntu tumwe gusa nta kibazo kuko kubera ko umusirikare none ari ku kazi nabo nivyo uvuze uko ari mugabo ubundi musi donc tuzoba tuje mu bindi tuvyine gusa uyu musi twaje muri mujanye no gucapa kuvyina kweli ndagutambire. Oya kuvyina gusa kuvyina kugira ngo twumve tuzotera nimba hari indirimbo aro nkangara urayi Lezo sandazizi cyane ijya bishura nibe bayita gute? Nkandira ijya riweta nkandira nkandira ego tugire basiga bavuga gatoya konyene kugira ngo wumve yuko bwa bundi nafite imari mwegaro n'umusho guca guha nibiraka zo kumuvyinira mu rubanza rw'iyo. Why not? Oya Paul mama reka tuvugane ibyo gucapa ni bon. Soko tubani arase kutuvyinira ariko kandi kuvyina ni ibintu vyiza biri mu mico y'ikirundi. Hari abantu benshi kumbura abavyi benshi batemerera abana babo ko baja mu bijanye no kwirondezamwo impano zabo bonyene bwite, ariko kumva ko usanzwe ufite impano yo gutamba plutôt yo gucapa gutamba ndetse no kuvyina byose impano uko ari zitatu. Urabona neza ko ari zo mpano zizo gutunga muri kazoza kawe? Ego vraiment nivyo bintu umva ko ushobora guhanuramo ubwo uruvyaro rwawe kujamo? Ego cyane. Yes, parce que gushika kuri umwanya nkuko nabikubwiye kuva 2017 mbeshejweho no gucapa, nta kandi kazi nigeze nkora iki mbeshejweho no gucapa. Donc no muri kaminuza ibyo nize ni ahanini no gucapa amaplan y'amazu ndi architect. Donc urumva byose bigenda muri ya yo gucapa. Niyo mpamvu navuze ati kanshinge entreprise ibikombina byose kugira ngo nshobore no guha akazi n'abandi bajene babishoboye bakorera nyine muri ayo madomene nyine navuze comme ça nabone bashobore kuronka amafaranga nyine. Uno muswa n'abajene bangana gute? Uyu munsi turakorana n'abajene bagera kuri 6 bose kandi bakaronka ico bafungura bakaronka ingene umunsi ushobora guhera neza. Ego. Yes, hari umuntu kumbure ashobora kubona kuno onya hari mahesi tumaze gushikako ariko hari intambamye wahuye nazo muri no mwuga wawe. Intambamye wahuye nazo nizi kugira ugera kugeza no munsi? Intambamye umuntu ahora nazo mu buzima ni nyinshi. Hari gihe wara naguca intege bakakengera umwuga wawe urumva. Hari gihe ubura ibikoresho urumva. N'igihe nyene bishikanye ugasanga wabuze ama marché. Yego. Donc izo ni ntambamye umuntu agenda arahura nazo, ariko nyene bivanye na determination yawe ufise uravuga ati iki ni cya gifungu ndakirengana hanyuma haza umuco. Ni cya gifungu twabona hari ariko akazuba kaca kaka mu buzima bugaca bubandanya. Yes, nshaka dusuzira kuri kino kintu. Uno munsi urafise ishirahamwe kumbura ukoriramo giwawe bwite. Bega vision y'iryo shirahamwe ni irihe? Ni iyihe? Vision nyamukuru y'iryo shirahamwe ni uguteza imbere art mu Burundi ku buryo bwaho umu artiste wese acapa azoshobora kubaho abeshejeho n'uwo mwuga. Ego. Ibintu byo kugira ngo umuntu atangure kubana bakiri batonya kugira ngo umwuga wo gucapa ntuzozimangane. Ico cumba cyo bagihari kumbura. Ego kiriho
duhora dukorera cyane ku bana bari mu mavakansi canke abari mu maferina tukabafasha nyine kuraba zirya mpano zabo hanyuma tukabafasha nyine no mu kuzidevelopa nyine comme ça bigatuma bakura nabone biyumvamo umwuga bikabarinda wanashima kuja mu ngeso mbi n'ubuhumbu kuko uca usanga ari focused no guteza imbere impano yiwe nta mwanya aba afite wo gusamara n'abari muri vacances usanga ari occupé no kudevelop umuntu yobakeneye amasanamu kumbure kumucapira ibintu yobakeneye yo gukura hehe nashobora gukura hariho adresse physique ya bureau yacu iri mu Kigobe hajya iruhande ryo ku Macuniro urashobora no guca undondera ku nimero ya telefone 68 055 538 hanyuma urashobora no kuvisita ivyo dusanzwe dukora ku ma page yacu yaba Facebook, Instagram na LinkedIn. Facebook ni Landry Dollar na Lazo Company hanyuma na Instagram ni Lazo Company nyene hamwe na Landry Art 07. Yes, ni iki kintu ushobora kubwira abakunzi bacu jambo ryanyu mushobora kubabwira kumbure umuntu ashobora gusupportinga muri ubu buryo canke ubundi icyo nobwira abakunzi ba televiziyo yanyu donc premièrement nobasaba kubandanya bashigikira abantu bose baba entrepreneur ndavuga abantu bose donc bakoresha ubuhinga mbabwenge kugira ngo bashobore kwiteza imbere harimo namwe nyene aba journaliste aya ma TV yanyu nyene mugira kugira ngo mushobore gukoresha nyene ubumenyi bwanyu nyene mu office hanyuma muronke ingene mubaho mutarinze kuja gusaba ubuzi umuserve hariya ngirikina hariya nyene bikabafasha nyene kubaho rero umuntu wese akaraba kene byaniro abandanya ashigikira umuntu wese w'umuntrepreneur. Yes, kandi gushimiye cyane rero murakoze bose akoze umwanya washobora kuduhereza kumbure warufite ibindi byo gukora ariko meye kumbure kutuganiriza uganize abakunzi bacu ha umuntu yoba akeneye ko bamucapira ikintu ciza mu filime yazibahaye raba amasana minginasa ashobora gucapa wowe nyine uko nyine uri kandi ata appareil photo wagiyemo ariko aramaboko y'umuntu yonyine ashobora gucapa. Ndagushimiye cyane rero muta murakoze gose karibu n'undi munsi. Asante sana. Yes, merci beaucoup wose ko dukurikirana gusagira subscribe kuri chaîne yacu no gushinga ibiganiro byacu bitandukanye. Asante sana.